Abaramutse mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe kuba hano uno munsi mwiza, ni umunsi wihariye. Nitwa Umwami Ki nimba hariho abatanzi. Mutama w'umukuruke muri aba barongozi b'Ikigobe, abatama nkanje twakoranye dukuze, abamisiyoneri bacu bari hano, twakoranye ibikorwa muri kahise. Sinsange nibagiye kubashimira. Twagendanye neza, mbere uno munsi gituma ndawisi udasanzwe. Mzee Izayi ariko aratanga itangazo ry'ababaye ngaha mu Kigobe, yamvugiye ibintu ngo madabashimire Bwana Samuel ku mugaragaro n'umuryango wanyu. Jewe abafashwe neza ijya myaka yose niyumvira ko atanumwe yafashwe neza nkanje muri iki kigo. Igitanda cabajya abantu nakimaze mu imyaka 10. N'ubu ndacavyikugura, nta bantu bameze kujya ndabona ku isi. Nici wanje ntawe nogiha nanka kubesha. Nzoba ndakigurishije, nzoba nagisasuye, amashuka yose yavuyeko. Mugabo ndavye iminota akira amashimwe Mana ukoresha aba bantu. Kwari gushima uno musi n'umusi wo gushima. Rero tuja kumva ubutumwa uno musi bushingiye kw'iri jambo rivuga ngo Ubwami Ki, Umwami Ki. Iyo ngira kurekura teme ndende nkagira rusizira nari kuvuga ngo tomora Ubwami Ki urimwo n'Umwami Ki uyoboka. Mugabo kumva ari birebire andika Ubwami Ki, Umwami Ki. Mwubu bwiza Imana iguma ari nziza ukuntu yamituzigamika tuzana ahantu ho kuronka ivyayo. Ntimugire ngo no bidonda byose ngo ndabiheze. Mugabo bimfasha hamwe na bene data gukizwa no kubandanya dukizwa no guhora dukizwa mbere no gukizwa neza. Icubahiro kibici Imana. Afete gukizwa nabi bitera umwako. Ko kantu narakagumije kandi niko. Imana ifise amabanga menshi bikiye abantu bayo, natwebwe mwita ngo ni basokuru turacaronka bisha muri yo. Yeremiya 33:3 byaciye ngaha n'ubu ngo mpamagara ndakwitabe nkwereke ivyikinze ivyo utari bwabone. Nzoguma ndabibona niyo umushatsi wanje wose uzobimvi ndabizi. Rero n'ubu yaciye muri abana bariya yandanye iduhezagira. Ndazi ko atawuta uko yaje. Ndibikunda. Imana si kwimeze igabura ibikwiranye n'umwe wese mu mwanya wose umuntu abarimwo, mu ijambo ryo gusenga, mu makorale, mu ntahe, mu biyago hagati y'abera, mu bimenyetso bitandukanye ziratwerekeramwo, mu bishika mu buzima bwa misi yose, mu ijambo ryayo. Mugabo no mu kwihishura kuko yarabisezeranye ko izokwihishurira abayikunda. Ndazi ko harabo yihishuriye naje muri abo ndimwo. Nico gituma nkwinginga ngo yikunde nk'umwihariko wawe, wigira akabanga k'ubuzima bwawe. Harabankunze, hari n'abakinkunda, mugabo ndababwire ngo muyikunde kurusha nuko munkunda, mbere nk'uko muyikunda. Muyikunde kurusha ikindi cari cyo cyose. Mbere ko ndi mu rusengero ndababwire ngo muyikunde kurusha n'insengero n'amadini zikukira. Insengero n'amadini zikukira. Muramwavyumvise neza. Kuko naho
bozugara uko biraharawe. Burya kari mu mpene kari mu ntama. Ubonye igihugu kibanye gipfunga amasengero, insengero 5,000 hafi 4,800. Name ndaharura abakirisu bahahombeye naho ryoba ari shengero ry'amajana 200 n'umuriyoni bari mwibarabara bariko barasanzara. Mugabo weho ugumura urusengero rwayinezerererwa, kuko turi urusengero, ni twe nsengero zamwe muyera kurushiza zubatse z'ibihome 4. Wahisemwo rero neza ugahitamo yaremye isi n'ijuru, ntacu uzicuza, ndabikubwiye mpagaze imbere y'Imana n'abantu, ntacu uzigera wicuza. Ibibabaje nuko mu isi y'impwemo hari abami babiri urinda guhitamwo, kandi abandi bahisemwo nabi, bahitamwo utariwe. Nico gituma uno munsi rongowe kuvuga ngo tomora uri buhitemwo, uri kurakorera, uyoboka n'ubwa muri kurakorera mu bwaribwo. Urinda guhitamwo umwe muri bo. Ntuvuge ngo ni proposition ndaguhaye, ni devoir utegerezwa imbere y'uko uva mu isi, urinda kuzohitamwo umwe. Mbere n'udahisemwe abahisemwo. Umwe rero ni Umwami Imana nzima yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, abonerwa muri Kristo Yesu umwana wiwe, yatanze atanse w'ikinege twese tuyoboka, kandi yisenzira kurinda ubugingo. Mugabo wa kabiri ni Satani se ikibi, umurobel, ko batwibukije intambara, nta murobera angana nawe. Yigometse ku Mana ngo ashinga ubwami bw'umwiza bugwanya ubw'umuco. Utamwemera nk'umwami biramusha, no hagati yacu bashobora kuba ari barimwo batemera Satani nk'umwami, mugabo Yesu wewe arabimwemerera ko ari umwami. Bakunda gusoma Yohana 14:30, mwarabibonye kwa mwita umwami w'iyisarazi bazi umwami yavuga Satani. Kumenya rero ivyo by'ubwo bwami bubiri ni ivy'igiciro ku baremwe bose, ariko cyane cyane kuri twebwe abizera. Abaririmbyi bakora ijwi ry'ugusemerera, mwumvise ko badukebuye ati burya hari umugabo adasinzira yitwa Satani. Mwishinge gusinzira, mubure kwiga iby'ubwami bwiwe, mumumenye neza imikorere yiwe, ngo murorohewe. Mwe murasinzira, mbere na Yesu yarasinziriye mu bwato, naho niyumvira ko badasinzira, mbere na harya sinigeze nemera ko yarasinziriye, murabizi nabivugiye ahanyene. Mugabo Satani we ntasinzira. Satani ntasinzira. Abafarisayo bari babuzi kubwo bwami bubiri bubaho, nico gituma ubundi munsi bagirije Yesu ko akoreshwa na Bezebuli atari Imana nzima. Abari mu miga ku munsi wa 4 badusomeye Matayo 12, ariko bashiramo n'umurongo wa 24, niho bamwagirije ibi. Ushobora kuyisanga rero uri kurakorera muri bumwe canke mu bundi bwami, ubishaka cyangwa utabishaka, ubizi cyangwa utabizi. Naburya ubu bwami bubiri burafise ibice n'imbibe zabwo zigoye gutandukanya, hadatomoye neza. Ababaye mu bice bihana urubibe n'u Rwanda, hariya hari ahantu hitwa Sabanega, uwo kubwira ngo shinga urubibe rwaho Burundi bugarukira bitemera. No muri ubu bwami hagati y'umuco n'umwiza, ubwami bw'umuco n'ubwami bw'umwiza, ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana, haraho umurongo utagaragara byanka byakunda. Ingaruka rero ni inkurikizi zitugwa ko nk'abantu ubu twibereye mu isi, kuko abahise mwibi baturunda kwibi, abahisemwo biriya baturunda kwibindi. Satani arabizi neza ko azoruhira kuneshwa muri ubu bwami, kuko ikiremwa ntico nesha umuremyi, sinzi ngene byo byagenze. Mugabo aguma yidadira mpaka kukanyuma. Abazogwa mu mporero n'ubundi nibo bazorubona, mugabo wewe nubaracidadira mpaka kukanyuma. Nico gituma bidusaba bigusaba guhitamwo neza bicitwa no munsi.
igisomwa cy'uno munsi tugomba kugisanga muri Matayo 8:28 gushika ku 34, aho dusanga ubwo bwami buhuriye kuri terrain uno munsi. Matayo 8:28-34. Abafise Bibiliya ihinyanyuwe ni ku rupapuro rw'10. Havuga ngo afashe hakurya mu gihugu c'Abagadereni abantu babiri binjiwemo n'abadayimoni, baramusanganira bava mu masenga y'imva, bari bakaze cyane bituma atawushobora guhita muri iyo nzira. Barasemerera bati, dupfiki nawe ga mwana w'Imana, uje hano kutwica nabi igihe cyacu kitarashika? Mbe ndacisha mvuga ngo abadayimoni baramuzi neza ko ari wazoca imanza, barazi ko bakorera kuri manda iharuye n'iminsi iri ku giharuro. Nico gituma abifuza bidashira ahatariho bo bironderera, arazi ko azoshira, arabizi neza. Badanye nsoma havuga ngo kure yabo hari umukuku w'ingurube nyinshi zirisha, ahandi havuga ngo ibihumbi 2. Abadayimoni baramwinginga bati, nambu dusenda uturungike muri uriya mukuku w'ingurube. Arababwira ati, nimugende. Baba muri abo bantu baragenda baja muri izo ngurube. Wa mukuku wose wirukira ku gatembwe, wisuka mu kiyaga, uhonera mu mazi. Abaziragira barahunga, bashitse mu gisagara bavuga ivyo babonye byose n'ivyo bari binjiwemo n'abadayimoni. Abo muri ico gisagara bose baja gusanganira Yesu, bamubonye baramwinginga ngo ave mu ntara yabo, tuvemo. Tafadhali tuvemo vrema. Uragumya ko kana. Iyi nkuru ivugwa mu butumwa 3 kuri 4 bwanditse muri Bibiliya. Uretse igitabo cya Yohana gusa kitayisubiramwo, bo abasigaye banditsi bose barayivuzeko. Ahandi rero ntihavuga ko yari umuntu umwe yatabawe. Aho handi hose hasigaye havuga ko ari umuntu umwe yatabawe, mugabo haduheje gusoma kwa Matayo havuga ko bari babiri. Bari babiri. Aho uzobisanga ntuzobimpore, niko vyanditse. Mugabo ndakubwire ngo bwari ikindi yo bumenye umwe. Byarakoze baba babiri, sinzi wari menye wari we, ndateba ndamenya ibi bintu vyanditse mu ngaha kukibi abandi ntibabivuga. Ndazi ko mubizi, mbere murabizi no kundusha. Amabanga agize yisi harimo ndayanyegejwe kukiganzirizwa mu isi taboneka, ibindi nabimenye nkuze na jewe, mbere ibindi nivyo ntanazi. Ubu rero murabiturusha kuko hari uburyo bwinshi bwo kumenya amakuru ubu. Nico gituma ngira nsubiremo ivyo kumbure nzi, niwumva ndabivuze ukwanje uje kumfasha ntubimpore, uranyunganira undi munsi uzoshireko nibindi. Ikitunaniye mwino minsi ni guhitamwo neza, nahandi si kuyoberwa amakuru y'ibiriko biraba. Ni vyaramabanga. Muri ya misi yacu ya kera twumviriza akaradiyo tugiye ku wundi mutumba, ukabanza ugasimba nk'inzuzi 3 kugira ngo uje kumviriza amakuru gusa y'iradiyo. Twe twabaye imisora ari uko ubuzima bumeze. Ubu irahabona, asha agenda yambaye akayekuteri mu matwi, ivyo ariko arumviriza ntunabimenya. Ntitubipfa n'imisore ngo dusigaze, uramuhamagara naho bari imbere yawe, we igiti cyo kumbe yazibiye amatwi, isi bitumva gusa. Ifata nibiragura namba na mwese mugiye kubibitumva no buhamagaye mutitaba. Rero ubwami bw'umwiza ikuzimu kwa Satani buriho kandi buratungisha. Harabatemera ko bukora. Je nize mu seminari kuba patiri mu Katolika, natwe kuba patiri n'ubu harababinyagiriza ngo niko nkigenda, ngo niko mvuga, Imana ibinkureko izobikoze. Mugabe ikintu nakuyemwo kibi n'ubu kikindanga nuko byangoye kwemera ivyo bintu biti bintazi. Babwiye watewe n'amashetani, watewe n'amadayimoni, watewe n'imizimu, baji kuzimu bagirande, ntibavyemera ivyo bintu ngo nibintazi. Niko batubarira.
mugabo buriho kandi burakora, mbere bushingiye cyane ku butunzi kurusha ikindi cyose. Ubwo bwami buriya nico gituma na Bibiliya muri Matayo 6:24 havuga ngo ntawe ushobora gukorera abami babiri, Imana na Mamoni, ariryo Imana yitunga. Satani ni Imana yitunga, na Bibiliya ntibihora. Nico gituma isi Satani azoyifatisha itunga, le système monétaire nigwiwe kandi yarabihawe, arabihabwa kandi abihuwa ashaka. Luka 4:6 ntiyabibwiwe ari we wese, yabibwiye Yesu, ndabiguha umfukamiye ko narabihawe kandi ndabihonshaka. Ifaranga rero be ni Imana, biri n'akantu kanganya ubwayi mu gukwega kwega imitima y'abantu. Imana be n'ifaranga ku rugero rumwe, nihenze urashaka unkosore. Vuba uyu Mamoni, Satani, arakura amanoti yose mu nzira, musigare mukoresha ayo bagira bagishire mu muyaga. Nubu yaratanguye, ndabizi ko hari abandi babizi kundusha, bariko barakoresha amafaranga bita ama crypto money n'ama virtuel n'ama carte, ata amafaranga y'amanoti bacisha no mu ntoki zabo. Mwarabonye ko vyoroshe guhindura amafaranga ibikaratasi. Barundi namba mwumva, bujija n'inzira ibajana undi munsi kuzosanga nabijya bikaratasi ari umwotsi, kuki karatasi ugituriye kiracika umwotsi kikijana hejuru kushaka kigaca kumatana n'iyindi miyaga isigaye. Agomba kuyahindura imiyaga bimworohere kuyigarurira kuko nigwiwe. Yoroherwe gukontorora ayo manoti muguma munyegeza, na jewe nuko ntugire ngo ni mwenyene kuko muyafise muyagumya mu nzara, nawe yashaka nigwiwe. Mugabo ndababwire dupfubusa, abayafise bari niyo bari, tweho namweho tuzira ubusa. Umwe mu bene data bava muri Amerika bo bavuga ukuri, si bivyi wacu mwigira utuntu. Ndiko ndavuga ivy'amatora, mukwiye kubasengera bagira binjire matora kandi umengo ntiyoroshe ukuntu. Ngo mvuge ngo Trump n'ubutunzi afise yambariye ngo reka. Trump muri Amerika ni petit joueur, nsubiyemwo gutyo nyene ko yambariye ndakanguka, kuko nzi ko mu milliardaire, kidege ciwe canditse kwizina ryiwe, ibi grazie afise ibizuniki mu bihugu bitandukanye. Witonze ngurondere uhava ubindusha, mugabo ni petit joueur ku banyamerika. Namenye vuba ko amadolari yose bafise ku isi atara ya Amerika, atara y'igihugu, ara y'umuntu. Umuryango noshaka ngashira ku izina, mugabo ndabihoze. Mwebwe rero mwishinge ngo turabatunzi, ndababwira i Burundi nta mutunzi numwe ahari. Iringa mwaririye ikiriri, ndazi ko mwagiye muraraba ibihari, mutamaso mugirande kwarukuririra ikiriri, ndabizi. Imana ibahezagereje, sinaronse umwanya kandi bajya n'abagenzi nari kugenda, sico ngomba kuvuga. Ugenda uripfuza ibihita, ubona ibisayanga n'ahari, ubona amazu girande ngo hari umutunzi umwe ari mwisi y'u Burundi akwiye kuja no kuri liste y'abatunzi, namba Trump atarimwo. Allo, hari abazozira ubusa ngo bazize ubutunzi, ngo basenzi ngo Mamoni, Imana y'amanoti, ukazorinda upfa wiruka ukabura n'ijuru. Abatunzi bari niyo bari. Allo, simwe mwampaye umwanya muto, je birabasha. Iki gisomwa duhejeje gusoma, aba bantu babiri baba mu masenga y'imva, niko kambere ngomba dusangire. Baba mu bapfuye nyene, ariko bari n'ububasha burenze naho baba mu bapfuye. Bari bakaze kuburyo atawa baturukira. Bibiri ivuga ngo nta munyororo washobora kubaboha ngo vyemere, naho wabari uw'icuma. Umunyororo wabashoboye gusa umwe n'umunyororo wa Yesu. Malo, mwamumvise Yesu? Ego, nuko ni kwametse.
ngene yahicishije aragaparanteza ashizemwo n'ubu sindavyumva. Hari abantu bagiriwe bakwedi. Mugabo abapfumu, abavuga butumwa, abahanzi, abadandaza b'iki gihe barabimenye. Baca bavuga tubwo bubasha nibo dushaka. Pani bivyi wanyu vya Yesu. Ntimwamye muvuga ngo n'umunyabubasha w'ijambo ryo gusenga ntiyavuze ngo nari kuba narihebuye iyo ntamenya ugutabagwa naje ntabagwa nawe. Mugabo atabara hashaki yatabarira ku mwanya wiwe. Ubundi we yavuze ngo ntivyerera inzara, vyerera igihe. Sagaharawe urakagumya naje nakagumije. Harababishaka cash ahanyene bariko barakoresha ubwo bubasha ku bwinshi muri iki gihe kurusha ikindi cyose cyabayeho, kandi barabitungiyemwo pe. Ariko rero ikibabaje kiri mu wabo nuko ibyabo bicuramye n'ivy'ikuzimu nyene, mu gihe badatinya gutanga ibitambo by'abana babo. Umwana navyaye ngatanga ku igitambo kugira ngo ndonke mamoni manoti, bagatanga abagore babo, bagatanga abavyeyi babo, banyina base, kugira ngo baronke ayo matungo n'ukurangwa, si bipfu ngo basigaze. Mwiyumvira umuntu apfa gushika asumbwa n'imbata, asumbwa n'inkoko yaberaguye imiswi. Jewe sintinyi inkoko iri kwirakwega imiswi ngo isigaze, urazoyitegura abe. Ku mwana muragereka, iragutabura mpaka naho kibigisiga ndicegera. Mbwa umuntu gushika sigara afise ubwenge burutwa n'ubw'imbata n'inkoko. Nanse kuvuga imbwa n'ingurube. Hari igikoko murabona kidakunda umwana wacu, mugabo kamutanga. N'abapastori barimwo, n'aba Emmanuel. Dusigaye turutwa n'ingurube. Ukabishinga uzikangura bagutanze na wewe. Iso sindamuzi, mama sindamuzi, abana bawe ntabonzi, mugabo ndagukebuye hakiri kare. Afite Yesu suko ameze. Umuntu umwe kuri we aruta agaciro ubusho bw'ingurube. Allo, nta biharuro muzi gukora, je narazoroye ingurube igihumbi bwana Izayi. Nico giciro cabohoye umuntu umwe na mahera ngahe gukora ku macuniro. Nyongorera nje ndabivuga kuri microphone. Ndababwire ingurube yavyibushe neza igira ibira 400. Ikiro kimwe kigeze ku 30 chaka benz. Cy'umuzungu bazohava barya bagira ngo muri ingurube, ubu yitwa umuzungu Bujumbura nawe papore sana. Mbabarira ntanza akarorero katariko haraho bingora nje. Amafaranga murumva uko angana, bibaza ko ari muri yaridi. Nico gituma nshima abantu b'abagabo baruta n'abakuriye mu rusengero, abapagani bo mu rusengero muriko muratugorera ubusa. Kanumba nta histoire yiwe y'ubukirisunzi, mugabo ndamuza ari umukinyi w'amasinema. Baramuhenda ari canca arabitanga ko ikimazi n'agasinyatira agashirako muri Tanzania hariya. Ubundi munsi bamubwira ngo twaraguhaye kurangwa, ubu rero hageze kuduha mama wawe. Adapfuye ngo umuduhe ku gitambo, ibyawe birahagaze. Kurutwa n'umupagani, akantu k'ubuntu bw'umuntu gusa busanzwe bukirimwo. Ararahira ati hako mama pfa ndeme yabarije mfa, kandi acarapfa aragapfa yabisinya abona. Abagwiza tunga biki gihe cizi inkuru zo muri Bibiliya bari baragunduye kwa ko karere kiziziwe n'ikirere c'abadayimoni, karimwe umugisha mwinshi wo korora ingurube za kijambere. Babironka mu tunoti tugwiriye. Mugabo umuntu abashiriye inkuru ko zisukiye mu kiyaga rimwe, zikamigwa n'ibisigo bari bishimiye,
bapfuye kuvyumva gusa baciye baza batazambaye ngo barabubiteye basanga ni Yesu umugabo adahangagwa udapfa ivyo uvuze kuko nuwabo na Eliya bo bari bafise ayo makuru abatumwe kwa Eliya murazi uko byagenze imbere y'uyu amavi yose nagwawe wishinga gusenga ibitari byo kubera inzara y'umunsi umwe amavi yose naya Mobutu naya Hitler naya Mussolini yose babivuze rimwe ndavyumva kabiri nabwiye amavi yanje pfukama undi munsi nagwaye inkavyi ndakubwira nkavyi ndeka mpfukame kuko amavi yose azopfukama indimi zose zizoruhira kwatura nagwawe wanse ruzoruhira kwatura ko Yesu aruhoraho apana n'importe qui hama bitere Imana icubahiro. Alo nabadugirije kwijwi biranse mwe naho umuntu aba yataye amagorori muri communication kirazira iyo ngumana ryari ndi rya mbere je mbwira intumva ndabizi naho mwokuramwo ajya ama écouteur ntimwumva mwaramenyereye ibihurira bitagira agaciro uzopfukama wanka wakunda ure gupfukamira ubunoti n'ubu buca bukwiyaga rindira babihindura umuyaga kumwe babihindura amakaratasi abandi n'ubu diare itarahagarara n'ubu batuma umugabo arinda ati ngenda umubarire umwinginge genda umutwingingire kuko twebwe basha twagize ubwoba ngaha aratumara nta kundi uya ategeka bikaja mu ngurube aho bitegekera bitugarukemwo nta numwe ataha aca aramubwira Yesu nyakubahwa turakwinginze aho iwacu have usubira iyo wahora kuko na urabibona tuzohava tugwa mu bana ukaramukugumye ngaha kubera ko igihe ciwe kitari bwagere yarabemereye arasubira inyuma mugabo hari umunsi aje azobaje abadayimoni barabimenye ko ari wazoca izo manza avuga igihe nticari bwagere murumva ko karandire n'amadayimoni ayizi niwe utayizi niwe udashaka kuyishira mu gaciro n'ahandi niwe azoca imanza zose igihe kigeze niwe mugabo akorera ku gihe arigumya ararahira ko ntabagora nico gituma ngomba kukubaza utinye gupfukama kuko mpamagaye bahamagaye abakozi b'Imana bahamagaye uburindiriye ikindi giki ikindi citwa ngo iki emuga aha yoza woza ubona araje kuko aratuwishije isaha nta munsi yatubariye ndakubwije ukura yorira uzibuka ko nadugije ijwi ndaheba ndenga n'amategeko ya communication suko ntayazi nshaka kuheba wumve yarasubiye inyuma mugabo ahagarukira ndasubira inyuma mwarabonye ko atishura amadayimoni amubajije neza ikibazo cy'ukuri ntiyigeze yishura ngo yarazi neza ko arenza amategeko ya karandiriye mugabo karandiriye ikagera umunsi washinzwe ukagera uraba witeguriye kuwunywa ngaka kabanga nkwibiye kandi kubera iminota ibisigaye mwavyanka mubona ndabihagarikiye umpamagaye azokwamazi ko ubuho nagwariye mu gripe mazi yinga zibiri kwi message nsenga mfukama mpa yinga yose aha nditwohava washaka mugabo mpagarikiye ngaha mwe muracavuga ndagushimiye wanyigishije kuri iyi text igisha n'ababandi basigaye au nom de Jésus ibisigaye bibihere mugabo ndahamagaye turangize dusenze wahise mu mwami yitwa ngo iki ubu kwa bandi arabahinga bo gukora muri Yesu mu rusengero ngaha nyene mu izina rya Yesu bariko barakorera Satani
mbere mu bibaranga bimwe nari kuvuga iyo mutambuza nuko barangwa nuko banki meza y'umwami abantu aho uzobabona hose abanyakuzimu bose bariko barakorera muri iyo system sataniste ntibere kwimeza. None nitugira tuyije ko mukanya muraja kubabona bakubita umurindi ndushobora no kumenya ikimwirukanye. Ukibaza imyaka mumaranye nk'umukirisu ari mu rusengero mugabo atemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'imeza yiwe ntayerekwa. Sindaha udukoti ni ngene bifata inshengero niki ndabibarekere undi munsi niho umukozi azobihezagirwa abacishirize kwa kantu. Bime twigisha kera ngo ngunyigisho z'ibinyoma ngo amadini y'ibinyoma ngo niki yo urapima ubu nzoca ndagukurira ishapo kandi naho nsinzira nzotuma nza gusinzira ngaha ndakumvirize. Hari amadenomination atandukanye ibihumbi 34 kwisi ubu mu Burundi gusa honyene turarenza amajana 8 amazina atandukanye beneda utandukanye ugwamfu n'ururo aha ubu mana urabihishurira uwari we wese abigusabye kuko nanje ntavyo nshobora na hagati yacu baruzuye bambaye ishapo y'ubukirisu ubwami barimwo ngaha bicaye mu ngaha n'ubwa Yesu mugabo gwa ariko barakorera ubwo bayoboka n'ubwikuzimu neza nta nico bibatwaye. Harababigirira habona harababigirira hatabona harababigirira ku mugaragaro benshi ubu bapfuye babona. Umugore umwe yaroze uwo baririmbana ukunye nuko amutumira ikiyoka aho mu Rwanda ngaho ntibiri kuri YouTube simwe mwigwa muraziraba kandi kiramukomora kiramurya makarapfa bagiye kucica baza basanga mu nzu atunze nyinshi utarabona. Izo nibirahabona iyo biserutse habona turabibona. Mu Buganda hari umupastori ashimye ko aronsa karongo yitwaza ntimuja kumubona mu kanya nini mushaka ndashaka ndaguhe link mugabo birashisha nibona yirungikiye sinaryohewe. Aja mwibarabara ari gusa n'umugore n'umwana impuzu zose bataye. Ukorera nde? Uyoboka nde? Ubwami ukorera bwitwa ngo iki ugomba guhereza ni mwe naho. Ababishize habona ndabashimira kuko biroroshe kubahanura mugabo wewe uri kurabinyegeza ubigumiza muntu yitwi ugomba kuzohereza kubuwande. Ku murango uri mu rusengero ku mugoroba uri kwicisha indasago. Ku murango uri mu rusengero ku mugoroba uri ku mupfumu w'ikaremi ngo akwigishe gusoma Bibiliya naho ubuhumirije. Naho yifata kugikiriza gutya gusa imirongo ya Bibiliya ntamenye nishunguruka twebwe kugira ngo tunavyibuke amamashini yose inkaratasi zose zirahonera. Ndaguhamagaye twihane ubwo bugararije. Umwami nyamwama giraze atagira mu mwaku ngo yaraje. Babiririnze neza baririmbye ngaha icubahiro kibici Imana bakoresha. Ntabihe byoroshe kumenya ko twimirije kugodoka nk'ubu. Nico gituma ni mpumiriza ngahumura Yesu ataraza. Ukaba wanse gupfukama ukajibona dusanze twebwe abapfukamye turi ngaha. Ndukanguke ndamwiteze imyaka myinshi uwo munota ndawurindiriye ku mwanya ntazogira isoni ntazogira ubwoba ntazotegwa isoni ni kudusanga mu rusengero kandi mbere ryo bari sengesho ryanje gishu kuva mu magume nagumansenga Yesu azoze turi ngaha mu rusengero ndacabyibuka ko nahaba kenshi mugabo ntiyaje mugabo buyoza ndaguhaye ikaze baririmbye muririmbe tumarira umwanya simpa besanga nagumye ngaha ngo mvuga ivyo nari ntegerezwa guhora kuko nta mwanya. Ngomba abatarakizwa mwese mureke kwidadira mureke kwihagarara ko muze dukizwe kandi dukizwe neza kuko gukizwa nabi bitera umwaku. Abasubiye inyuma mwese ntaco mwanze ntaco mwasubira inyuma iyo nzara y'umunsi umwe nubwo babwakazoza bwaguteye ukaca usubira inyuma ngo hari ico wasizeyo ntaco
batubwiye ngo mwihangane mpaka kwiherezo. Ndasabye mwemere twihangane, mwemere twihangane, mwemere duce bugufi, dupondekane, dukubitike. Mugisha yagize neza kundirimbira indirimbo, ibya bintu mwabikopiye kuri bwa butumwa navuga hirya y'ejo. Ndimuzosubire gukopiya nica. Mugabo bose ni kopiye kole. Murankopiya banyina. Ngomba mbwira abo bantu bafise ubwoba bwa kazoza gushikaho bashaka ibi bikashikashi by'ubu. Bivuye mu bwami bw'umwiza, bivuye mu akumva ivyo yorya byose, mugabo ntarari inzara. Nta muntu adatinya inzara, naje ndayitinya nanga kubesha. Mugabo ntigituma wocu uhemuka. Uheza guhemuka ibigori bigaca byera. Mwijuru nta nzara iriyo, kandi nabwiye abo dukorane ibikorwa mu maserire, nta rimwe umuntu azokwicwa n'inzara yinga iyi mu imwe zibiri zitatu zine. Amazi iminsi 40 nabona gusonza, si Bibiliya gusa ni siyansi. Nywa amazi, sinabigusomoye ngo ucubitangura ubunyene. Nywa amazi gusa, wigumira uko yingi bihere zibiri zikubite zitatu, azosanga umugabo udora ukunyene. None ko inzara itiyica itumenesha ibangiki? Mwabakobwa mwe mirirwa muratibara nibanga ngo nukubera ibitumbura nure n'ububombo n'ubushokora. Muvyihane ntaco muba namba au nom de Jésus. Ariko nubwo harabandi ngaha hagati yacu bari kumusaraba neza, bashaka amasezerano meza mase, mugabo bagira ati sindi sure ko nanakijijwe, mugabo ndumva hari ahantu nari nkwiye umunsi wo kongera kwiyemeza gutomora ivy'agakiza kanje, amasezerano twagiranye na Kristo. Ngomba ndababwira ishengero ryose n'usigaye mu kibanza yaranje ahaguke yongera tomora amasezerano yiwe. Uno munsi ni itariki itagoye gufata 20 z'ukwicumi, ucurondera ahantu yandike uti Yesu ndacibuka umunsi nakwemereye ko ari wewe mwami wanje apana uwundi, kandi nivyo nezererwa cyane. Murumva ko kantu muririmbyi yacishije karangarutse ko kakugaruke ko umwese akagire gwiwe muri kino gitondo. Ndahagaritse ko mwanse kuririmba, mubareke bahaguruke bose ishengero twiyemeze, na jewe ndimwo twiyemeze, 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 twiyemeze umwami tugiye gukorera uwari we, ubwami tugiye gukorera mu bwaribwo. Apana kubibirira habiri, apana gufata ivyepfo n'ivya ruguru. Uwaca aratomoye, inzira yiwe iratomoye, ivyiwe biratomoye, kandi abamwizeye ntibazokwigira bamaramara. Namba vyerera igihe naho yo dutevya azoruhira kwishura, sino hari amasengesho amaze kunyishura. Rindira gwawe bizoza. Abandi bashaka kuza gupfukamana hamwe na bene data hano, mushake mushika imbere, ntimuhagarika umutima ngahari Imana. Mwihana ibyaha byanyu, abasibe abanyabyaha bonyene, shiramo na gwawe. Shiramo na gwawe. Nahandi ho biraguhitana bien. Biraguhitana. Umwami wahisemo ni mubi, nta kindi ahemba atari urupfu. Karibu sana, ugize neza kuza musore. Izi ntege, izi nguvu, ijuru rirazikeneye. Nanje nakijijwe ngana gutyo. Urinda guhitamwo shaka uhitemwo bicitwe no muzi. Ati yarandondeye Kristo. Urinda guhitamwo naho wohora uzobuhisemo. Naho ushikira kwiyahura uzobuhisemo. Ntagira uguhenda ngo niwo muti. Nico gituma ndaguhamagaye nguze. Nta umuhungira. Urubanza gogo rurakurindiriye naho wo kwiyahura. Shaka ushikire kwiyahura. Ndaguhaye uruhusha nanje nabigerageje incuro nyinshi ntarakizwa. Mugabo nasanze ari umukoshi wa mbere mubi, niho naringi tangura kubona amarushwa rero nyamarushwa. Kaze kuri Yesu, kaze ku munyabugingo, kaza kugirire neza, kaza gutabare nkuko yadutabaye twese. Wiyahurira iki, wihore iki? Ntaco wihora, ntaco wibabariza. Yaje kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Ndaguhaye ikaze mu izina rya Yesu, akugirire neza nawe. Waremwe mu ishusho ry'Imana, ibikoko byinshi birakwipfuza.
iryo bakwe ntaryo bagiriwe, ariko wewe n'ubu wopfukama gusa izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo hanyene. yasanze nkomeretse ingurube naho yoba nziza ntishobora kuzandikwa mu gitabo cy'ubugingo, mugabo we niyuri. Mbega ibakwe, mbega kuronka akanya ukakagisha. Abapagani bo mu rusengero ndabahaye ikaze, nimwange kuba abanyedini, mu abana b'Imana bashitse mu izina rya Yesu. Bene data barongozi, nimuze dusengera aba bantu. Ni